Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu bubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu no yanyu Muhuza TV aho muherereye hose rero mwe muri nga mu gihugu c'u Burundi mu buseruko mu bumanuko mu burengero mu buraruko hanze mbeze igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure Amerika Buraya Australia ndetse n'ahandi mwese ndabaye kazi muri ano makuru. Bamwe bati hoba hagiye kubaho isakwa rikomeye cyane mu ngo z'abandi ba generale kugira ngo barabe amafaranga banyegeje muhira. Bunyoni ubwiwe yaritangarije ivyo abanyagihugu bato batari bazi ati nimba gutunga amafaranga muhira ari cagenda musake abandi ba generale murabe ko bose batafise muhira. Ubundi iminsi ibiri y'urubanza rwa General Bunyoni na bagenzi we yavugiwemwo ibintu vyinshi kandi bikomeye cyane ku butegetsi ndetse no ku bategetsi. Abarwitavye bavuga ko vyari biryoshe kumviriza imburano za Bunyoni. Ivyo amashirahamwe yigenga abaharana agateka kazina muntu ndetse n'abandi bamye bavuga imyaka n'imyaka leta ikabihakana. Vyose Bunyoni yabivuze icese mu rubanza. Benshi bavuga ko bahomvye kubona urubanza rwashashe iminsi ibiri gusa bagira bati wari guha Bunyoni urubanza nyarubanza akabazwa bikwiye n'abacamanza bakeneye ukuri urubanza rwamaze nk'ukwezi rushashe igihugu camenye kandi binyegezwa vyinshi bikorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ngo none nta bacamanza dufise mu Burundi nk'uko abarwitavye bavyivugira. Icabonetse muri urwo rubanza rero nuko Bunyoni we azi neza ko ataco yera yaragiye aravugamwo amabanga menshi ndetse twaranabagejeje ko igice c'ivyavuzwe kwiganagurwa ry'umwe mu bajenerali bahoze bakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi General Adolphe Nshimirimana. Bunyoni rero yahisemwo kuvuga kugira ngo ico yoba cose azogende yaravuze. Abamwagiriza barahagiriye ingorane kubera yarasigura ikintu cose abajijwe yasaba ivyemezo muri parike bo bakabibura. Ikindi kandi gikomeye nuko General Bunyoni yagumye yerekana ko ivyo ari karagirizwa bisangiye n'abategetsi benshi bo hejuru muri leta mu rwego rw'iperereza mu nzego z'umutekano no mu burongozi bw'umugambwe CNDD-FDD. Ni kenshi kandi Bunyoni yagiye aravuga amazina y'abandi bategetsi bahamagagwa nk'uko yoba yagirijwe ariko sena ntiyigeze iha agaciro ivyo Bunyoni yaba ariko arasaba ibintu bibabaje cyane. Bunyoni uti genda musake abandi ba generali kucakijanye no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. General Arengiyome Bunyoni yagirijwe ko yabitsa muhira amafaranga menshi y'agaciro. Bunyoni ntiyigeze hakana ko yarafise amafaranga muhira. Aharibukije ko amafaranga yiwe yari mu mabanki. Aributsa parike ko yafashe amakonti yiwe yose kandi ko hariko amafaranga bazi. Kukijanye nuko hari amafaranga yabika muhira Bunyoni yibukije civugo ca President Variston Ndayishimiye ngo umunwa wose uronka ico fungura umufuko wose uronka amafaranga. Nibwo rero yaciye abaza ati ese mushaka imifuko yose ironka amafaranga kiretse umufuko wa generali? Aha niho yaca yibutsa ko atategeko na rimwe mu Burundi ribuza kugira amafaranga muhira. Umukuru wa Sena Ndahinyuzwa Emmanuel Gateretse nibwo yaciye amubaza ati mbega hamwe abarundi bose boca babika amafaranga yabo muhira vyogenda gute? Bunyoni nibwo yamusubije ati nimba kubika amafaranga muhira ari icaha genda musake abandi bajenero bose murabe ko batayafise muhira. Hano Bunyoni yarahejeje kwibutsa ndetse no kwerekana ikintu gikomeye abajenari bava muri CNDD-FDD bavugwa mu busumwa bwinshi kandi barunza amahera mu mihana yabo. Igihe President Ndayishimiye yahinduye amafaranga ibipapuro hari nk'umujenerali aherutse gusandaba yavuzwe ko yoba yaraturiye mu rugo iwe amamiliyari 3 kubera yabuze uko ayinjiza muri banki. Hari kandi ayandi ngo umujenerali yari yamaze kugabira abamucungera n'izindi nshuti ziwe. Hari uwundi mujenerali kandi ari mu barongo y'igipolisi vyavuzwe ko yoba yaraturiye nawe imiliyaridi 7. Vyama vyabaye tukumva abajenerali bagura amazu mu gisagara ca Bujumbura amaparasera ndetse n'ibindi bibanza bihambaye cyane ukumva batanze amamiliyaridi. Ibi bikaba ari bimwe mu bimenyetso bitabesha ko abajenerali n'ubundi batunze ibifo vy'amahera mu mazu nk'uko Bunyoni yabivuze.
benshi ngo baranahinduye kuri ubu ntibakibika amahera y'u Burundi kubera babonye ingene ahindurwa ibipapuro. Benshi basigaye babika mu mahera mvamakungu harimwo amadolari y'abanyamerika, amayero ndetse n'andi mahera akoreshwa cyane mu isi, kugira ngo umwanya n'umwanya habayeho iryo hindagurika ry'inote n'ubundi bitazobakoma mu nkokora. Bunyoni ati nimutohoze ayandi mazu y'abategetsi akoswe na leta. Ku cyaha cyo kwiha inyungu atarekure wakoresheje amabanga akomeye yari afise, General Bunyoni yagejwe kuba yarakose inzu yiwe y'isororezo ayigira ibiro bikuru vy'ubushikiranganji bw'umutekano yarongoye. Hano General Bunyoni yavuze ko ariko ararenganywa kubera atari we yakose iyo nzu. Bunyoni we yavuze ko gukota amazu leta ikoreramwo bikorwa n'umushikiranganji w'ikigega ca leta be n'ibikorwa vya leta inyuma y'isuzumwa riba ryakozwe n'umurwi w'abahinga bakaraba ibijanye n'iyo nyubakwa. Bunyoni rero yavuze ko iyo nzu yakoteshejwe n'umukenyezi wiwe abanje guhiganwa n'abandi. Na hano General Bunyoni yarasavye sentare ko yohamagara abashikiranganji bakose iyo nzu, yongera asaba sentare kuja gusuzuma inzu zose z'abategetsi zikoswe na leta y'u Burundi. Aha niho yabwiye sentare ko izosanga ariko ararenganywa na rirya iyo ngingo yotuma hafatwa abategetsi batari bake. No ngaho sentare nta nyishu yigeze itanga. Bunyoni ati hamagara Reverano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ndetse na Emery Landry Nyandwi, mwumve ko ntabatumye muri Chama cha Mapinduzi canke CCM mu gihugu ca Tanzania. Ku cyaha cyo kugerageza gutembagaza ubutegetsi, General Bunyoni yaragirijwe ko yarondera abategetsi ba Tanzania ngo bamufashe. Hano Bunyoni yarerekanye ko igihe cyose bafise ibibazo abategetsi b'u Burundi bitura igihugu ca Tanzania, na cyane cyane kubera imigenderanire iri hagati y'umugambwe CNDD-FDD utwara mu Burundi ndetse na Chama cha Mapinduzi canke CCM utwara mu gihugu ca Tanzania. Hano Bunyoni yarerekanye ko ivyo yari karakora bisanzwe, mbere yabicishije kuri komiseri wa CNDD-FDD Emery Landry Nyandwi n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverano Ndikuriyo. Hano rero yarasavye ko bahamagarwa ariko navyo nta gaciro vyahawe. Ikindi ati nimba ngira ntembagaza ubutegetsi kubera iki Sirase ntigurirwa na Emmanuel Ndayiziga bamburiye ngo ngira nicwe. Kubijanye n'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi, General Bunyoni yaramenyesheje ko afise abajenerali benshi bashuditse. Yaragize ati nshaka gutembagaza ubutegetsi nabikorana nabo bajenerali, sinari kurondera umuntu nka Colonel Destino Bamfumukeko atagira ingabo n'imwe agaba canke abashoferi n'umukuru w'umutumba. Bunyoni yarasavye ko bamubwira amatariki n'ibibanza inama zo gutembagarizamwo ubutegetsi zabereyemwo, aho parike yarabuze inyishu. Nibwo parike yaciye izana ya mafaranga yahaye Desire w'amahoro, aho parike yavuze ko Bunyoni yatanze amadolari 16,000 ayaha Colonel Desire w'amahoro ngo ayagabure n'abandi batatu barimwo Colonel Destino Bamfumukeko. Bunyoni yasavye ko bamubwira abandi bahawe ayo mahera, anasaba ko barengutswa na hano parike yarabuze inyishu. Ivyemezo vyonyene parike yari ifise ni ubutumwa bwo mu matelefone message. Ubwo butumwa bwarasohowe ku mapuro senari rabwerekana. Hano Bunyoni na bagenzi barasubiriye kwibutsa ubuhinga iperereza rikoresha mu kwambika ibara abantu ryonyene rikiyandikira ubutumwa muri telefone y'umuntu rikongera rikiyishura. Bano bagabo baravuze ko nabo bavyize. General Bunyoni yarashimitse cyane kukuba yaraburiwe na General Emmanuel Ndayiziga ko agira afatwe kandi aca yicwa. Yavuze ko na General Sirase Ntigurirwa yamuhaye ubwo butumwa. Niko ko baza ati burya hari umuntu yo kubura ikintu nk'ico avuye mu nama mu gihe ataco muhuriye ko vyagenze gute baburira umuntu bazi ko yagira abatembagaze ku butegetsi, niba uwo mugambi wari uriho bazoba bari bawushigikiye. Hano General Bunyoni yarasavye rwose ko bano bagabo babiri barengutswa, ariko naco sentare ntaco yabikoze ko. Bunyoni ati nshaka kuburana ku mugaragaro maze abarundi bamenye ukuri kose. Hageze ko aburana icyacu kugerageza kwica umukuru w'igihugu hakoreshejwe amangetengete be nico gutuka umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere, umwe akamwita Vuvuzera undi akamwita Impene. Bunyoni yarasavye ko yoburana ku mugaragaro, ariko sentare yaravyanse. Abari bitavye urubanza bose barasohowe. Bunyoni acaburana mu mwiherero. Aro niho ibibazo byinshi byaciye bizamukira. Ati ninde yarafise inyungu ko urubanza ruba mu mwiherero? Nigiki sentare dashaka ko abarundi bamenya?
ivyo ari byo byose ntiyari intumbero yo kureka kumaramaza Bunyoni, kuko we nyene yavuga ko akeneye ko abarundi bahabwa umuco, ko urubanza ruheze vuba tuzobaha ibinyegezwa biri muri iyo ntahe y'umwiherero. Ivyavugiwe muri iyo ntahe aho Bunyoni yajanywe mu mwiherero kuri ico caha co kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'igihugu ndetse no gutuka umukuru w'igihugu. Nimwe kandi hari abashoboye kumenya ivyavuzwe mu audio parike ivuga ko ifise amakuru yose ajanye n'ingene audio zafashwe, kandi nibivugwa mu majwi y'umupfumu Emmanuel Ntikazoheraho muri komine Butangazwa mu ntara ya Ruyigi. Mukazomenya kandi n'imigendanire y'uwo mupfumu n'umutegetsi ahambaye cyane mu Burundi. Ntituzemera ko abarundi banyegezwa ibintu bikomeye vyerekeye igihugu. Ntituzemera ko abarundi banyegezwa ibintu bikomeye vyavugiwe muri iyi ntahe muri urubanza rw'umwiherero, kuko ibi vyose n'ubundi biraba ubuzima bw'abanyagihugu b'u Burundi. Mu yandi makuru kandi mu mugambwe UPRONA ibintu vyarasubiye kuba vyiza cyane, aho amababa abiri atavuga rumwe n'umugambwe UPRONA yasubije hamwe. Impande z'umugambwe UPRONA zari zifashe ingingo yo kwiyunga mu ntumbero yo kwitegurira neza amatora yimirije y'umwaka w'ibihumbi 2025 ndetse n'umwaka w'ibihumbi 2027. Uwo kwiyunga kwabaye mu mpera z'indwi iheze ku cicaro gikuru cyo mugambwe mu gisagara ca Bujumbura, inyuma y'imyaka 10 irenga. Abatavuga rumwe uko kwiyunga bavuga ko kwabaye ntabanduka. Olivier Nkurunziza atangaza ko iyo ngingo ishitswe ko inyuma y'amanama menshi yabaye hagati y'izo mpande zibiri zumvikanye kuja hamwe ku neza y'umugambwe n'igihugu. Ivyo biganiro vyamaze imyaka 2 nk'uko bimenyeshwa na Olivier Nkurunziza. Uti kwari ugushaka kuja hamwe kw'izo mpande zibiri, kuganira no kubona ibibazo vyo kuganira ko no gutorera umuti hamwe. Turegereje amatora, twabonye ko ubuyobozi buhari ubu bubandanya burongoye umugambwe, ariko gufadikanije n'abandi badasigana abanywanyi b'umugambwe UPRONA, niko vyatangajwe na Olivier Nkurunziza. Kubwiwe bahavuye babona ko indyane mu mugambwe atana kimwe zafashije mu mugambwe. Uruhande rurongowe na Tasiye Sibomana narwo nyene rurashima uku kwiyunga. Akamaro ka mbere tuzanye ngo n'abantu, tuzanye abadasigana b'incabwenge zitonda berekanye urukundo bakunda umugambwe atagahato, baranaje mu ngorane ataco biteze kuronka, niko vyashikirijwe na Tasiye Sibomana. Kubwiwe uruhande rwiwe ngo ruzanye abanywanyi bazogirira akamaro umugambwe mu kuzanamwo ubuhinga, bakagerageza kwerekana umuti w'ingorane zimwe zihanze abanywanyi b'uwo mugambwe n'igihugu. Nimwe kandi ngo bategekanye gukorera hamwe nabo mu rundi ruhande mu ntumbero kugira ngo umugambwe wabo utere intambwe nk'uko Tasiye Sibomana yabimenyesheje. Ico gikorwa cakozwe n'izo mpande zari zaratandukanye z'umugambwe wa Rwagasore categezwa kubera icigwa ngindi migambwe yagize ibibazo vya politike cyane cyane mu gihe haba himirije amatora. Kubwa Olivier Nkurunziza yemeza ko umugambwe wiwe wabaye mu ngurane nyinshi mu myaka itari munsi ya 10 wari warigabuye. Umugambwe UPRONA rero ntuserukiye muri leta, ariko urafise intebe zibiri mu nama nshinga amateka n'intebe imwe mu biro vy'inama nkinguza amateka n'intebe imwe mu nama nshinga amateka y'akarere ka Afrika y'ubuseruko EAR. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Rero ufyonde subscribe canke s'abone ngibiteri wafyenda ko kugira ngo utocekanwe nayo dushikiriza, usangize ano makuru bagenzawe aho barere hose bari ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure, Amerika, Buraya, Australia ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. N'andi menshi rero turiko turatohoza ko kuri no mbonesha kure turaza kubageza ko mu mwanya muto uri imbere n'ibindi vyinshi. N'Umuhoza TV rero, Imana ibahezagire.